God, take us back, the place we began, the simple pursuit of nothing but you. ndaramukije mwese ubwiye mu rukurikirane rushasha rujanye n'ivyo twita les 5 seuls de la réforme canke solas ni ijambo ry'ikilatini risobanurwa seul. Tuzomara rero nk'amezi abiri yose twiga ibijanye n'ivyo abareformateur canke izi ndongozi zo mu kinyejana 16 Martin Luther na Calvin eka n'ababandurutse ko inyuma yaho gato bagwaniye kubona binagurwa mu ishengero ryo twita les 5 seuls de la réforme protestante. Tuza gutebera mu gitabo c'Abaheburayo mu gice ca 13 ku murongo w'indwi ahanini. Mwibuke ababaganza bakababwira ijambo ry'Imana, mwitegereje iherezo ry'ingeso zabo, mwigane ukwizera kwawo. Tuzomara rero aya mezi abiri twitegereza indongozi Imana yatanze muri kahise k'ishengero, intambara bagwanye y'ukuri n'ukwizera nyakuri n'ubutumwa bwiza nk'uko bigishijwe n'intumwa, hanyuma bitwigishe kandi bigarukane ishengero ryo mu Burundi ku rufatiro rw'ijambo ry'Imana. Ndifuza cyane n'umutima wanje wose yuko runo rukurikirane gukurikirana n'abantu benshi bashoboka, na cyane abamaze igihe badukurikirana ko bogira umwete cyane wo gushishikara bagasaba bagenzi babo bakitegura gukurikirana runo rukurikirane kuva ku ntango. Ni impamvu ngamarara kugira ngo dusige umwanya wo kwitegura mu buryo bw'impemu n'umwanya no gutumira abagenzi kugira ngo baze bakurikirane iyi série yose ya les 5 seuls de la réforme protestante. Ndibaza kandi yuko ntazoyishira mu bigumbagumba byinshi cyane kuko ni iryo geragezwa nogira, ni ibigumbagumba byinshi cyane numva mvuze ku bijanye n'ishengero ryo mu Burundi ko riko rirava ku fatiro ko babanje kutubwira ijambo ry'Imana. Nimvira ko byinshi cyane mu byo tubona bidakikuje atari ubukirisubwa mu Bibiliya, atari ubukirisubwa mu Isezerano Rishasha, atari ubukirisu Yesu yigishije intumwa zigishije, atari ubukirisu abasukuruza bacu batubwiye ijambo ry'Imana bwa mbere, batuzaniye kandi baharaniye bagatanga n'ubuzima bwabo kugira ngo ukuri n'ukwizera nyakuri n'ukwigisha kw'intumwa n'ubutumwa bwiza bisure kandi binagurwa mu ishengero. Ndabizi yuko bishobora kuba ibintu bitugora kwakira iyo tuvuze ko byinshi mu bidukikuje atari ubutumwa bwiza, byinshi mu byo tubayemo atari ubukristo nyakuri kwigishwa mu Bibiliya. Nivyo amashengero aragwiye, nivyo amaministeri aragwiriye, nivyo abitirira Yesu baragwiriye mu Burundi. Mugabo ndatinya cyane yuko igice kinini gose cyane c'ivyo twumva nivyo twigisha nivyo tubwirana atari byo kuri ijambo ry'Imana. Nimba ufite amakenga rero reka tugerageze tuze tubane muri rukurikirane tumira mate, hanyuma tugaruke mu Baheburayo 13 kuva ku murongo w'indwi, turabandanya kandi dushikane ku murongo wa 17. Kaza naho umurongo wacu ukomeye nyamukuru ari umurongo w'indwi. Turasoma imirongo 10 kuva ku murongo w'indwi gushika ku murongo wa 17 kugira ngo bidufashe kwagura neza no gutereka umurongo w'indwi mu rubuga nyago rwa Bibiliya kandi urubuga rwo mu gisonga. Mwibuke ababaganza bakabwira ijambo ry'Imana, mwitegereje iherezo ry'ingeso zabo, mwandi mu Bibiliya mwitegereje iherezo ry'ubuzima bwabo, mwigane ukwizera kwabo. Wa murongo tumenyereye cyane ukunda kwandikwa mu bikorane. Yesu Kristo uko yararejo n'uyu munsi niko akiri, niko azokwama ibihe bidashira. Turagaragaza no murongo kandi tutereka muri context yawo. Nimutwagwe n'inyigisho z'uburyo bwinshi zadutse, kuko iciza ari uko umutima ushikamizwa n'ubuntu bw'Imana, ntushikamizwe n'ivyo kurya, kuko abishize muri vyo bitabagiriye ikimazi. Murongo wa 10 dufise igicaniro ico abakorera muri rya hema batemererwa kurirako, kuko imivyimba ya vya bitungwa ivyo umuherezi mukuru ajana amaraso yavyo ahera kuba impongano y'ivyaha ituririrwa inyuma y'insago. Ico catumye na Yesu ababarizwa inyuma y'irembo kugira ngo yezeshe abantu ayiwe maraso. Nuko tuve muri izo nsago tumusange inyuma yazo twiremetse ugucokorwa kwiwe, kuko hano tutafise igisagara kizokwamaho, ariko turondera ikizoza.
umurongo wa 15 nuko na ntayo twame duha Imana ikimazi cyo gukenguruka tubiheshwa n'uyo nico mbuto z'iminwa ishima izina ryayo. Kugira neza no kugira ubuntu ntimukavyibagire, kuko ibimazi bimeze bityo arivyo bihimbara Imana. Umurongo wa 17 mwumvire ababaganza, pana ababaganza, kuko hari akatuzo kari ku murongo w'indwi katari ku murongo wa 17. Ku murongo w'indwi uvuga ngo mwibuke ababaganza, ni muri kahise. Ari ku murongo wa 17 mwumvire ababaganza mubagamburukire, kuko ari bo bama bagavye bazigama imitima canke imishaha yanyu nk'abazobibazwa. Mugenze mutyo kugira ngo babikore banezerewe batitsa umutima, kuko bimeze bityo ataco namwe tubamarira. Niyo texte tugiye guteberako twiyumvirako nk'intangamarara idufasha gusubira kwiyumvira intambara yo kwizera nyakuri, ubutumwa bwiza nk'uko bwigishijwe n'intumwa abareformateurs mu kinyejana cya 16 bagwaniye, kugira ngo dusubire kandi twibuke babandi batubwira ijambo ry'Imana, ico batubwiye n'iherezo ry'ubuzima bwabo, hanyuma ngo twigane ukwizera kwabo. Akarimbo ka Matt Friedman mu album yasohotse mu mwaka uheze kavuga ngo mwami dusubize take us back where we began. Gasavura place we began. The simple pursuit of nothing but you. The innocence of a heart in your hands. God, take us back. Oh God, take us back to an unswerving faith in the power of your name. Karirimbo katubere nk'abatanga intangamarara gatoyi y'igitabo cyose cy'Abaheburayo, kugira ngo tuvuge ko uyu murongo wacu w'igitabo cy'Abaheburayo abantu batari bake barakunda kwibaza wacanditse, kandi gushika no birasobanuka. Bamwe bimvira bati yo bari Apollo, yo bari Barnaba, yo bari Luka, yo bari witwa Clement. Ariko bose nk'uko Eugene hava kabivuga mu kinyejana cya 3 imbere ya Yesu Kristo, avuga ati nukuri uwanditse igitabo cy'Abaheburayo ni Imana yonyine imutse. Hari igihe ucitegereje womenga ni Paulo yacanditse, ariko abaganga mu bahinga bakavuga bati turavye style y'inyandiko, tukaraba uburyo uyu mwanditsi akoresha mu kungikanya ivyumviro no kwemeza, ati biratandukanye n'ivyete vya Paulo. Rero nta muntu azi neza wanditse kino gitabo cy'Abaheburayo, ariko dukizwe ico nuko ari igitabo cyahumetswe n'Imana kandi cakiriwe mu itororokano ry'ibitabo byahumetswe n'Imana, byo twita Lokano. Uravye neza uwanditse kino gitabo cy'Abaheburayo ubona ko yanditse mu gihe abayuda b'abakristo bariko barahamwa. Ushobora kubona mu gice cya 13 ku murongo wa 3 havuga ngo mwibuke ababoshwe nk'ababohanywe nabo. Ubona yuko hariho abene data b'abayuda bakijijwe mugabo bari mu bihe bidasanzwe vy'ihama. Igice cya 10 kuva ku murongo wa 32 gushika kuri 34 ubona yuko uyu mwanditsi w'igitabo cy'Abaheburayo ariko yandikira abayuda b'abakristo bariko baca mu bidasanzwe vy'ihama. Igice cya 13 ku murongo wa 3 kuri nyine twako turasoma, ubona ko hari abakijijwe b'abayuda bariko baraca mu bihe bidasanzwe byo gutotezwa, asaba abandi bataboshwe yuko babarana n'ababoshwe. Ku murongo wa 3 igice cya 10 ku murongo wa 32 gushika kuri 34 havuga ngo kuko mwababaranye n'ababoshwe kandi mwemeye munezerewe kunyagwa ibyo mutunze. Ubona ko hagera igihe n'ivyo abo bakristo batunze bakabinyagwa. Rero igihe kino cyose cyandikirwa biragaragara ko ari igihe ishengero ryariko riraca mu bihe bidasanzwe byo guhama cyane abayuda bahindukiriye umwami Yesu. Ikindi kintu kigaragara nuko uyu mwanditsi w'igitabo cy'Abaheburayo yandika mu gihe urusengero rw'i Yerusalemu rutarasangangwa. Turazi ko rusangangwa igihe abaroma baje bagatera i Yerusalemu hagati y'umwaka wa 66 n'umwaka wa 70. Ubwo rusengero rusangangwa burundu. Murabona umwanditsi w'igitabo cy'Abaheburayo ingene avuga amajambo atandukanye ajanye n'ibikorwa mu rusengero, n'ibikorwa mu ihema, n'ivyo mu isezerano rya kera. Iyaba yanditse uru rusengero rwarasambuwe, ntankeka ko
yari gufata amavuga atari makeya akayashira muri kahise kugira yerekane ko ari ibintu byahora biba igihe urusengero rwari ruhari. Ariko usomye imirongo itandukanye, igice c'indwi umurongo wa 20 gushika ku 28, igice c'8 kuva ku 3 gushika ku 5, igice c'9 kuva ku 7 gushika ku 8, igice ca 10 kuva ku 2 gushika ku 3, ubona yuko amavuga akoreshwa yerekana ko uyu mwanditsi w'igitabo cy'Abaheburayo yandika mu gihe hari habandi bayuda bakiriko barapratika judaisme, bakiriko barasenga mu buryo bwo gusenga rya kera kandi bakabikorera mu rusengero mu gihe systeme yose ijanye n'ivyagezwe n'ibimazi gihari i Yerusalemu mu rusengero. Usomye igitabo cyose cy'Abaheburayo arashobora kubona intumbero nyamukuru novuga nti zisunitse uyu mwanditsi w'igitabo cy'Abaheburayo kwandika, ari naho duhava tuza tukaratora natwe uyu murongo wacu w'indwi tukawutereka muri ayo mateme akomeye yatumye uyu mwanditsi w'igitabo cy'Abaheburayo yandika. Arifuza kwerekana ingene Kristo ari hejuru y'abamarayika bose, y'abahereza mu isezerano rya kera, canke ari hejuru y'ikindi kintu cose, ama institution yose vyari vyarabwirijwe vyose mu isezerano rya kera, nk'ibicaniro, nk'imisi mikuru, nk'amakalendari yatandukanye. Yesu Kristo ari hejuru y'ivyo bintu vyose. Ubwa kabiri uyu mwanditsi urabona ko afise intumbero yo kuburira abayuda bahindukiriye Kristo Yesu kugira ngo ntibagwe mwigeragezwa ryo gusubira mu vyizerwa vya kera byo mu isezerano rya kera. Bwa nyuma urabona yuko ariko arabatera intege yuko bakwiye gushikama mu kwizera no mu bihe bidasanzwe by'ihanga. Ibi bintu nka bitatu ubibona biguma bigendagenda bizunguruka mu gitabo cyose cy'Abaheburayo. Rero igice ca 13 kimeze nk'amajambo yo guhereza ko abariko ararangiza kino cete, ariko aratanga impanuro za nyuma ziba zatanguye kuva ku murongo wa mbere kubandanya ahava arangiza no ku ntasho. Rero naha rero cyo dusanga ya mirongo yacu twasomye. Mwibuke ababaganza bakabwira ijambo ry'Imana, mwitegereje iherezo ry'ingeso zabo canke mwitegereje iherezo ry'ubuzima bwabo, mwigane kwizera kwabo. Yesu Kristo uko yari arejo n'uyu munsi niko akiri, niko azokwama ibihe bidashira. Iki ni ikintu gikomeye rwose cyane, kuko uyu murongo wa Yesu Kristo uko yari arejo n'uyu munsi niko akiri, niko azokwama ibihe bidashira, ubona ko ari umurongo umeze nk'umarka transition hagati y'umurongo w'indwi n'umurongo w'icenda. Niyo mpamvu umurongo w'umunani dukwiye kuwutahura, tuwutahurira tuwufatanya n'uri hejuru w'indwi n'uw'icenda ujanye n'inyigisho z'ibinyoma. Uyu Yesu Kristo mwabwirijwe ubwa mbere, mwabwiwe n'abababwiye ubutumwa ubwa mbere. Ubu butumwa bwiza n'inyigisho zijanye na Yesu Kristo mwabwiwe ubwa mbere n'abababwiye ijambo ry'Imana ku murongo w'indwi. Mugume muri izo nyigisho umurongo w'icenda, kuko ubona ko izo nyigisho n'akamiremere ko kwamaho gakwiye kuranga ukuri kujanye na Yesu Kristo. Ubona yuko ivyo bitandukanye, hariho un contraste n'inyigisho z'ibinyoma zigenda ziza zihuha, ubona ariko arabagabisha ku murongo w'icenda. Rero dufite uyu murongo tukawushira ku bitambara kugira ngo tubwire abantu ngo baze bakira indwara, abadayimoni barahunga Yesu Kristo yaje no munsi niko, ariko n'umurongo watanzwe muri iyi context ntegereje kuvuga. Mu by'ukuri Yesu Kristo ni Imana, kandi ni Imana y'ubushobozi, atwibiwe nk'ushoboye vyose, ntiyigera ihinduka. Nta muntu yoba abesha avuze yuko Yesu Kristo uko yari umunyabushobozi mu butumwa bwiza, ariko n'ubu ari umunyabushobozi mu ishengero. Ni vyiza cyane kwerekana ingene Kristo adahinduka. Ubwami bw'Imana buzanana ubushobozi ngo tubona mu butumwa bwiza, kandi ariko tubura n'uyo butumwa bwiza nuko burakwiragira ku isi yose. Ariko uyu murongo w'umunani ntugamije kuvuga ivyo onye. Uyu murongo w'umunani ugamije kwerekana ingene uyu Yesu Kristo yigishijwe ubwa mbere n'ibijanye n'ukwizera kuzima, kujanye n'inyigisho z'ukuri zerekeranye n'icari n'igikorwa ciwe. Kw'ivyo onye bakwiye kwizigama, kubera ku murongo w'icenda hari izindi nyigisho nyinshi ziza konona ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo. Uko ni ku murongo rero w'umunani umarka transition hagati y'ivyo ababaganza canke ababwirije ubutumwa babwiye ubwa mbere n'inyigisho z'ibinyoma zo ku murongo w'icenda. Tugerageje ku resume, mbega uyu Yesu Kristo avugwa yari arejo, uyu munsi ari, ariko azokwama ibihe vyose, kandi uko bamwigishijwe ku murongo w'indwi n'ababwirije ubwa mbere bakwiye kumugumana. Mbega uyu mwanditsi w'igitabo cy'Abaheburayo ko ariko arangiza icete, uyu Yesu aba yamuvuze gute? Reka rero tumere nk'abayigeranya gusa ibintu bitatu bidahinduka kuri Yesu Kristo, kandi umwanditsi w'Abaheburayo aba yifuza yuko uko nyene babibwirijwe ubwa mbere bakiza kuri Yesu bakwiye kubizigama.
gushika ku iherezo. Uyu mwanditsi w'igitabo cy'Abaheburayo aba yerekana ingene Yesu Kristo ari umwana w'Imana yambaye umubiri agahinduka sacrifice ultime, akahinduka ikimazi gisumba ibindi bimazi byose byigeze gutangwa. Ntiyahindutse ikimazi gusa, yatubereye n'umuherezi mukuru atunganye rwose. Yesu ahinduka umuherezi atunganye, agahinduka kandi n'ikimazi gisumba vyose. Ivyo nivyo bimugira umumediateur ari parfait, ivyo nivyo bimugira umuhuza atunganye gusumba abandi bahuza bose bigeze kubaho n'isezerano rya kera. Icyo kintu gikomeye rwose cyane kidahinduka, kandi asaba yuko abantu bakwiye kwamana. Ubwa kabiri avuga ati uwo nyene rero we muhuza yaturonkeye agakiza gatuma abegereye bose mu kwizera bakizwa. Aragaruka cyo kwizera, kandi ko kwizera kuduhesha agakiza iyo twegereye. Ishikishimana n'imwe cyose yavuze ati mwibuke yuko ntawe ushobora kunezereza Imana bidaciye mu kwizera. Arerekana ingene twegereye mu kwizera biduhesha aho gakiza uwo muherezi mukuru yaturonkeye. Bwa gatatu bwa nyuma tubona mu gitabo cy'Abaheburayo avuga ati uko kwizera iyo by'ukuri ari ukukuri kuba gukwiye kuramiriza kukarengana ibihe by'ihamwa, ibihe by'amageragezwa, kukavyara muri twebwe kwera no kugororoka n'igitinyiro. Arabwira ati ntimukengere ayo maraso yasesetse. Ubona ko ababwira ati uko kwizera guca kuvyara muri twebwe kwera, gutungana, igitinyiro. Ariko kandi uko kwizera kuraramiriza gushika ku iherezo, aho hariho ivyiziro byo kuzohabwa impera y'ubugingo budashira mw'ijuru. Urabona ikintu cy'ivyizigiro bifatanya kuno kwizera, iyo kwizera kuramirije gushika ku iherezo. Ibyo turabibona muri kino gice cyose cya 13. Rero novuga nti muri makeyi, iyo ariko arabwira ati Yesu Kristo uko yaje no munsi niko akiri, kandi ko akwiye kwibuka rya jambo babwirwa n'abababwirije ubwa mbere, yaba ariko arabwira incamake y'ivyo ahejeje kubabwira mu gihe cyose cy'Abaheburayo. Tumira amate tongere tubandanye turabe ingene bakwiye kwitegereza, kandi apara gusa ibyo bigishije, ariko kandi n'ubuzima bw'ababwirije ubutumwa babwitegereza, kandi ibyo byose babere igitegerezo cyo kwizera. Turabandanya. Unswerving faith in the power of your name, a heart beating for your kingdom to reign, a church that is known for your presence again. Oh God, take us back. Hari ikintu gikomeye rwose cyane uyu mwanditsi cy'Abaheburayo avuga ati nitegereje iherezo ry'ubuzima bwabo, aha mu kirundi avuga ingeso zabo, mwigane ukwizera kwabo. Avuga ati mwibuke abababwirije, mwibuke ibyo bababwiye. Turaheje kubivuga, turamenya nk'abisomye kandi gatoya mu mwanya uri imbere, ariko kandi mwibutse ibyo bababwiye, mwibuke n'ingene bari babayeho. Ubona yuko ababwirije ubutumwa batavuga gusa, ariko ubuzima bwabo bwaserura, bwari icitegererezo c'ico bizera, c'ukwizera kwabo. Ariko kandi uko kwizera kwabo kwabacisha mu bihe bidasanzwe by'ihamwa, ariko ukaba ukwizera kuramye, kwaba ukwizera kubacisha mu mubabaro, ariko kuguma ari ukwizera guhamye. Ibi byose rero turashobora kubyitegereza mu majambo uyu mwanditsi aca akoresha kuva ku murongo wa 10 agereranya igicaniro cyo mu isezerano rya kera hamwe n'ikimazi cya Yesu Kristo. Tumere nk'abagaruka kuri aya mayimajeri uyu mwanditsi akoresha kugira ngo dutahure na nyigisho z'ibinyoma zari ko zitangwa ku murongo w'9. Amajambo uyu mwanditsi akoresha kuva ku murongo w'10 gushaka ku murongo wa 13 n'amajambo atwibutsa inkuru y'umunsi wo gucungurwa kwa Abisirayeli, cyane umunsi wa expiation, umunsi Abisirayeli rimwe mu mwaka batangirwa impongano z'ivyaha vyabo vyose. Uyu munsi mukuru w'impongano ngo tuwita Yom Kippur canke le jour des expiations, wari umunsi waba rimwe gusa. Ngira murabizi yuko dukunda kubivuga cyane ngene umuherezi mukuru yinjira hahera rimwe mu mwaka n'ibindi nk'ivyo, ariko ibi rero bitwibukiriza wa munsi udasanzwe witwa umunsi mukuru w'impongano, le jour des expiations canke Yom Kippur. Hari ibintu bibiri vyaba kuri urya munsi biba bikomeye rwose cyane, n'ibimazi bibiri. Hariho ikimazi kimwe bafata iyo ntungwa bayita Azazel, iyo ntungwa bakayifata, umuherezi mukuru akayirambika ko ibiganza, akatura ibyaha byose by'Abisirayeli. Arambitse ibiganza kuri iyo ntungwa yitwa Azazel, ahejeje bagaca barekurira
iyo ntungwa mu bugaragwa kugira ngo igende iyerera n'ikimenyetso cyo gushigwa kure kw'ivyaha vy'Abisirayeli. Ariko yaje gufata iyo ntungwa, yaca afata n'iyindi ya kabiri nayo akayitanga nk'ikimazi. Yafata amaraso gusa y'iyo ntungwa, ayo maraso agaca ayatwara akayashikana ahera. Aheje gufata ayo maraso y'iyo ntungwa ya kabiri, imwe bayirungitse mu bugaragwa, iya kabiri amaraso yayo yashatangwa ahera. Hanyuma ibisigaye vyose byo kuri iyo ntungwa, kuvuga inyama, urukoba, vyaca bigenda bigaturirirwa kure hirya, niko twavyumvise, hirya y'insago, hirya yaho Abisirayeli bashagaje. Ubwanditsi avuga ati ibi vyerekana ingene Yesu Kristo azotanga ikimazi kimwe rimwe rizima, nk'uko uyu munsi waba rimwe mu mwaka, kubw'ubwoko bwiwe, kandi akazogitangira ari kure, ari hirya, ari nyuma y'igisagara, nk'uko tuzi yuko Karuvari hari nyuma y'igisagara ci Yerusalemu. Uko niko Yesu aba ino ntungwa ikimazi kimwe kizima catangwa rimwe mu mwaka n'isezerano rya kera. Ariko ibikigize umubiri wacu n'urukoba byose bigaturirirwa hirya y'irembo. Ibi rero hariho inyigisho z'ibinyoma kumbure zigerageza kuvanga inyigisho zimwe zimwe zijanye na bino bimazi hamwe n'ukwizera kwa Gikristo. Niyo mpamvu ubona ku murongo w'icenda uvuga ngo ntimutware inyigisho z'uburyo bwinshi zadutse, kuko iciza ari uko umutima ushikamirizwa n'ubuntu bw'Imana, ntushikamirizwe n'ivyo kurya, kuko abishize muri ivyo bitabagiriye ikimazi. Umurongo w'icumi aca agarukana iyo nkuru ijanye n'ico kimazi catangwa. Uyu mwanditsi ashaka kwerekana yuko vy'ukuri umuherezi ntiyarafise uburenganzira bwo kurya ku nyama z'ico kimazi caturirwa hanze. Umuherezi ntiyakijyako kubera hari impari zijanye n'ivyo kurya vyera, aho abayuda bagerageza kuvanga insobanuro y'ivyo vyo kurya vyaribwa ku gicaniro n'umuherezi hamwe na Yesu Kristo, kumbe n'ibijanye n'isangira ryera, ingene dufungura kuri Yesu Kristo n'ibindi nk'ivyo. Hariho ikivange tutabona neza, umwanditsi atagura neza. Uko biri kose aca bandaniza kwakerekana ingene niba umuherezi mukuru atari yemerewe kurya kuri kijya kimazi, twebwe Yesu Kristo turamujyako, ni kimazi tujyako. Ibi yatandukanye n'ivyo mwisabyo yakera. Umuherezi mukuru ntiyajya kuri ico kimazi, ariko twebwe Yesu avuga ati ni mungeko ico kimazi turakijyako, utanjya ko nashobora kuronka ubugingo. Ubwa kabiri kandi abera bose barasangira hamwe umubiri wa Kristo n'amaraso ya Yesu nk'icibutso c'ico kimazi, kandi bose bakajya kuri ico kimazi biciye mu sakrema isangira ryeranda. Ivyo rero hari uko abayuda bakijijwe bava mu Giheburayo bagerageza kubihereza izindi nyigisho kumbure biterana n'ingorane, ariko hano umwanditsi w'igitabo c'Abaheburayo agerageza gutanga umuco wavyo kugira ngo yerekane yuko bitandukanye gose cane mw'isezerano rishasha. Nikica kibandanya gikomeye gose, aca yerekana, afata iyo imagerie, ico gishushanyo, agaca yerekana ingene kerekana umubabaro Kristo yababajwe, kandi n'abamukurikira bahamagarirwa gusangira nawe kwishushanyo nawe. Ati nk'uko yababarijwe hirya y'igisagara, reka natwe tugende tumusange hariya inyuma y'insago. Hano tubona rero yuko aba babwije ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo kuri wa murongo w'indwi babaye icitegererezo gusa, apara gusa cyo kwizera kuzima, ariko kandi n'ukumvira no kuramiriza mu mubabaro, kuko basanga Yesu Kristo uko yabajwe nyuma y'insago, bakagenda ngo twiremetse ugucokorwa kwiwe. Hano dusanga abatubereye icitegererezo n'abantu, aho kwizera Yesu Kristo, kuguma mu byo yigishije byabatwara mu kaga, ariko aho kaga kuko n'ubundi Yesu Kristo mu guturonka agakiza byamushize mu kaga, niko nabigishwa biwe kumwizera no kuguma mu ijambo ryiwe bibatwara mu mubabaro. Uko niko tumusanga inyuma y'irembo, tugashushanywa n'imibabaro yiwe. Uyu mwanditsi w'igitabo c'Abaheburayo ariko yandikira abayuda bakijijwe. Mwibuke ko mu ntango, ndiko navuga intangamara y'igitabo c'Abaheburayo, harimo kubagabisha ko badakwiye ego gusubira mu nyigisho za kera z'ubuzima rya kera, ariko kandi ko bakwiye kuramiriza naho bo bariko raca mu bihe vy'ihamwe. Ikintu kimwe nashaka kuvuga hano tuko turegera kurangiza, nuko nk'abayuda bari barahawe statut ubuyuda gusenga mu buryo bw'ubuzima rya kera. Abaroma barabitorera, bari baravyakiriye. Hari igihe bashatse kubagwanya n'ingene basenga, ariko mu nyuma idini ry'Iyuda bararihereza novuga statut legale, ntibari bagihamwa
ngo nukubera ariko batanga ibimazi ibi na biriya oyaye. Abaroma bari bararonse ingene babitunganya n'abayuda ku buryo abayuda batahamwa ku bw'idini ryabo. Igihe rero umuntu akijijwe agashitangura guhamwa, vyari vyoroshe yuko asubira mu idini ry'abayuda kugira ngo iryo hamwa rigabanuke, kugira ngo akwepe, kugira ngo yihishe, ahunge uko gucokorwa hamwe na Kristo. Kuko ubaye umuyuda gusa ugasanga nk'uko n'ijya byaribwirijwe, ntiwahamwa n'abandi bayuda bagenzawe kandi ntiwahamwa n'abaromani. Hano byari vyoroshe yuko umuntu agenda asubiza akaguru mu idini ry'abayuda kugira ngo akize n'amagara, ntahamwe n'abayuda kandi ntahamwe n'abaromani. Ariko avuga ati reka tumusange inyuma y'insago twikoreye ugucokorwa kwiwe. Ubukristo bworoshe, ubukristo buhunga imibabaro, si ubukristo ubukristo bugaragaza kurondera kugubwa neza no kumererwa neza hano ku isi. Ubwo si ubukristo nyakuri ko bitugira ngo tumusange inyuma y'insago twiremetse ugucokorwa kwe, twishushanije no gucokorwa kwiwe. Hari ibintu bibiri bidufasha iyo turi muri iyo nzira yo kubabara. Ni ibintu bibiri bikomeye, ivyizigiro dusanga kuri uyu murongo wa 14, kuko haruta hafi sigisagara kizokwama naho ibi biriko biradushikira. Ni ibintu biri temporaire, ni ibintu by'akanya gato. Umubaro wacu ni uw'akanya gato. Pawulo yanditse muri Korinto avuga ati amarushwa yacu ahwahutse akanya ka none yiyongeranje kudushikiriza ubwiza buremereye bw'ibihe bitazoshira. Ikintu ca kabiri kidufasha muri iyi souffrance, muri umubabaro, ni adoration, no guhimbaza. Umurongo wa 15, nuko ntajyo twame duha Imana ikimaze cyo gukenguruka tubiheshwa n'uyu. Hari ibimaze byatangwa mu rya kera, ibikoko bikishwa nk'ibimaze byo gukenguruka, ariko hano nta bwenge baswe kandi bici ibikoko oyaye. No gukenguruka bivuye mu mutima, ni gratitude, n'umutima ushima, n'umutima uhimbaza. Iyo witegereje ingene Kristo yatubereye cakimaze gitunganye, atubereza wa muherezi mukuru atunganye kandi akaduhindukira umuhuza atunganye kandi w'ibihe vyose. Ibi iyo tuvyibutse, umubabaro wacu w'ibyo turacamo kuba bigishwa ba Kristo bivangana n'umunezero no guhimbaza bifatanye no kwitegereza icyakoretse ku musaraba. Umwanditsi J.I. Packer niwe avuga ku gitabo ciwe yise umugambi w'Imana ku buzima bwacu, niho avuga ati umutima w'umukristo uragutse kubera ushobora kwakira umubabaro ukakira n'umunezero kandi byose bikabana. Uku niko umubabaro wo guhamwa n'umunezero w'ico Kristo hari n'icyo yakoze ku musaraba bivangana mu buzima bw'umwigishwa nyakuri. Bashaka turangirize aho uyu mwanditsi arangiriza umurongo wa 17 uratandukanye n'umurongo w'indwi. Umurongo w'indwi uvuga ngo mwibuke ababaganza. Umurongo wa 17 mwumvire ababaganza. Arangiza kino gice avuga ati mwibuke abariko barabakorera mu buryo bw'ijambo, ariko barabakorera mu buryo bw'uburongozi, mu buryo bw'ubwungere, mugerageze muborohereza igikorwa. Niba bakorere bababaye, niba bakorere bidoga, niba bakorere bitsa umutima. Ubona yuko ashobora ko hari akantu ko kugora abarongozi, hariho kubaha aba bantu Imana yarungikanye ijambo. Hariho abimana yarungitse ubwa mbere b'intumwa, b'abapiyoniye ba mbere, babandi b'ubwa mbere batubwiye ijambo ry'Imana. Ni byiza konoha abantu bo muri kahise, ariko hari igihe twubaha abantu gusa babayeho hanyuma bagapfa. Ariko abimana yaduhaye ubu bariko baradusangiza rino jambo, bariko baradufasha mu kuba bigishwa ba Kristo, bariko bararagira imisha yacu nk'abazoyibazwa. Ugasanga bobo nitubahaye icubahiro. Nimba dukwiye kwibuka abatubanjirije, niko dukwiye kandi no kwibuka no kubaha no guha icubahiro abatuganza ubu unye. Mwibuke yuko niba turongora bafise imitima yitsa, bafise imitima ibabaye, ntaco bizotumarira, ntibizotwavansa. Ishengero riri mw'induru ntirikura, abantu ntibakura mu byo bw'impemu. Yaba uriko arashikirwa n'izo ngwana nk'umupasitori biramubabaza bigatuma atagabura neza. Yaba mwebwe muriko muramugora na mwebwe nyene, namwe nta kunguka ko mu byo bw'impemu muronga. Kuriko rero arangiza ya mirongo yacu yo kuva ku murongo w'indi gushaka ku murongo wa 17. Nashaka rero ayi mirongo tubere nk'intangamarara kubera kubijanye n'ishengero. Tuzogana no kubijanye n'ingene icubahiro c'Imana kigaragarira mu ishengero muri seule ya réforme bita solidaire gloria, à Dieu seul la gloire. Ariko muno mwanya nashaka iyi mirongo izi tubere nk'ikirere kandi nk'intangamarara idufasha kwinjira muri zo nyigisho z'urukurane zijanye na les seuls de la réforme protestante, canke ibintu babandi batubwirije ubutumwa ubwa mbere mu kinjana ca 16 bagwanye intambara y'ukuri. Vya bindi bagwana bavuga ati ibi vyonyene nivyo bikwiye kugenga ukwizera no kubaho kw'abizera. Ibyo twita les 5 seuls de la réforme
protestante. Reka dutege amatwi k'akaririmbo ka God Take Us Back. Mana nudusubize hamwe twahera ku ntango kuri rwa rufatiro rwa kera no muri wa mutima wa kera no muri bwa buzima bwa kera. Nimutinye nka bushoto kuko data bimuhimbara kwa bwa comes close to you. Nothing could ever come close. Nothing and no one. It's you and you only. Nothing could ever come close. So keep our hearts real and keep your grace close. You're bringing us back. You're bringing us home to an unswerving faith in the power of your name, and a heart beating for your kingdom to reign, a church that is known for your presence again. Oh God, take us back.